twikingire indwara y'akaranda mpox. Yozofina yatwibutse basha amahoro cyane Yozofi. Reka mbe muracaramukanya gutyo muhoberana muzi ko hateye indwara y'akaranda mpox. Ego data ubwishime bw'abanyagisagara nabwo ahuza kuva ngaha atanu muramukije n'ukuntu twaguheruka kera. Si ubwishime na mba Matiya, muri iki gihe hari indwara y'akaranda mpox baraduhamagarira kuramukanya indamutso y'amahoro. Ivyo navyo nanje nabikoze. Nto nico conyene nico cotuma wandura mpox. Si ivyo gusa, iyo ndwara irandukira biciye muri uko kuramukanya nyene mukoranako mu guhana iminwe, muhoberana canke musomana, mu kurangura imibonano mpuzabitsina n'uwufise umugera wako karanda mpox, mu gukora ahantu canke ku bintu vyandujwe n'uwufise uwo mugera. Kandi baratubwira ko ushobora kwandura mu gukora ku gikoko kigwaye canke cipfishije kigukomerekeje canke uri inyama zacu. Ewe gaye ndanyuzwe Yozofi. N'abandi nibaze tugufatire k'akarorero gutyo twirinde kwandura iyo ndwara mpox. Ubu n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu. Indwara y'akaranda mpox.